Alors, avant de nous lever ensemble pour la imbere yuko prière, laissez-moi lire duhaguruka une parole ngo de Dieu dusenge munyemerere dans l'Épître aux dusome Colossiens, ijambo ry'Imana mu le gitabo premier c'abakolosayi chapitre, ikigabane à partir ca du mbere verset 9, guhera ku murongo quelques w'icenda écritures, mu quelques vyanditswe bike. versets. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour Nico gituma natwe uhereye igihe twavyumvise où nous en avons été informés de votre foi, donc nous ne cessons de prier. igihe twumva ukwizera kwanyu tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya kw'ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'umuhemu kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu mumunezereza muri vyose mwama imbuto mu bikorwa vyiza vyose mugwizwa no kumenya Imana mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri ngo mwihangane rwose ntimurambirwe mubigiranye umunezero. Mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Iri ni ijambo ryiza turahaguruka kubw'amasengesho. Mwami Mana turagushimiye n'umutima wacu wose no kuri ino saha y'ubuntu ko tugishoboye kubahoga Mwami, turagushimiye k'umunsi w'ubuntu. Mwami turagusenga, uri Imana yacu natwe turi inyungu yawe, turi abawe kandi tuzoba abahizi kuko waranesheje wewe ubwacu ku musaraba igorogota, kandi turabishima cyane Mwami, kandi ni wowe wenyine duha ubwiza n'ibyubahiro no gusengwa ko tugishobora gusubira kuba hano ngo tugusenge, ngo dushime izina ryawe ryera, ngo tugushire hejuru, tuguhe ubwiza. Uri Imana yacu Mwami, turaje ku gituma kimwe Mwami, ni ukugira dushime izina ryawe ryera, kugira tukuririmbire indirimbo z'amashimwe, tugusenge, hanyuma tukubwire ngo Mwami ibyo hagaritse umutima wacu wose turagusavye ube kumwe natwe, utubwire biciye mu ijambo ryawe ryera. Mwami turagusenga, ubwiza bwawe bugaragare mu bushobozi hagati yacu, bushobore gukura ikintu cyose kibi, ikintu cyose kitakuvako kiveho, uduhe mpwemu wawe yera mu mwuzuzo wawe, imitima yacu yuzuye amashimwe n'ubwiza no kugusenga, tugushobore kugushima, tugushire hejuru. Ese nyene watugiriye ubuntu, turagusenga, turagusaba ushobore kuba kumwe natwe mu izina ryera rya Yesu. Amen. 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 Nous nous asseyons. Hashimwe hashigwe izina ry'umwami kubw'amahirwe aduhaye yo gusubira kuza hano. Sinkunze kubabona muri mu mwiza, ariko umuco uzokwaka ku mugoroba. Imana ishimwe, reka duhashimire Imana. Mbega ubuntu kubwo tugishoboye guterana kugira ngo twumve ijambo ryiwe, turyakire mu mitima yacu, hanyuma twemere gutegurwa mu nyonga hiwe, yaba indirimbo canke ijambo canke amasengesho, byose biduga ku Mana, kandi muri twebwe haduga icyifuzo gikomeye ko tuba twiteguye igihe umwami azozira tubigiremo umugabane. Ariko imbere yaho, imbere yo kugaruka, tugomba kuba ahantu ngaho gutegurwa. Guhera igihe naba uwizera byari mu mutima wanje,
dans la gloire. ngo sinzobe ndi mu bwiza gusa hariya ayi umunsi umwe ariko na hano ku isi mbe inyegu yiwe nshobore kuba uwiwe biri mu mutima w'umwana wiwe wese kugira ngo by'ukuri dushobore kumuha ubuzima bwacu kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiwe muri twebwe. Nta migambi yacu bwite tugifise, ivyiyumviro by'iwacu tugifise, ukugomba kw'iwacu tugufise, ariko we yakire ibyo afitiye uburenganzira, maze ku bw'ivyo byose n'ivyo yihaye gukora ibyo ibimuhimbara abikore muri twebwe. Arakeye abantu ku bw'ibyo, abantu ashobora gutuma, abo ashobora kubwira, abo ashobora kukubarira. Imbere y'Imana nta muntu n'umwe ashobora kwibwira ati ubu rero je nta kazi na kamwe gifise, ndi gishomeri, mbega urafise ikintu wompa jewe? Oya, Imana ikoresha umwe wese. Mu by'ukuri ubwami bw'Imana nta gishomeri kibayo, nta muntu n'umwe yoba yarose akazi gato. Bose bakoreshwa kandi bashizweho, barakoreshwa. Mwene Data Branham yavuga ngo n'umugore ariko aramesa, arafise ibango ryiwe, akorera Imana igihe cose, ashobora kuba intahe kuri bose. Akazi ko mu bwami bw'Imana ntigahera ngaha havugirwa ubutumwa, ayi tuvugira ubutumwa. Igikorwa gihera aho nyene uri, aho Imana ishobora kuduhezagira, ikaduha akazi, ikashobora kudukoresha. Amen. Igihe cose turagomba yuko turirimba ku vyerekeye ivyo, ko tuzoba turi mu bwiza. Turagomba kubimvuga kuri ko mu by'ukuri twakoze ibintu byose ivyo yadutegetse gukora. Aho rero tuzosubira kuvuga tuti nta kintu na kimwe turi abakozi b'imburakimazi, kandi icyo twakoze icyo twategetse gukora. Turi abakozi b'imburakimazi. Nanjye nihaye igicumbi igihe nabwirwa no munsi ngo hari mwene Data atizera n'ubutumwa muri kino gihe, ariko yubaka igihema kinini kibaho ku isi ngo gifise imetero 30 za antene. Uko vyomera kose, uko kwerekwa, ace nibaza ese ngene bibabaje umugabo. Je sais que le frère Green avec cet homme, ndabizi ko mwene Data Green n'uwo mugabo hariya muri Afrika y'Epfo baravuze uko kwerekwa, bavuze ibyo by'ukwerekwa, uwo muntu aca aravyihagira. Imana irabizi, nico gituma ntashobora kuvyibagira. Nibaje ubwanje nteraba, ibi birasubiye gutanga. Mwene Data Branham yarafite igikorwa gikomeye cyane, abantu baraza bakagerageza gukora ikintu nk'ico, kumwigana batazi yuko ukwigana kose si ukw'inkomoko. Ibyo gukoporora, ibyo kwigana si byo by'inkomoko. Bishobora kuba biboneka neza ko bisa neza, ariko Imana izohagarara gusa ku vyo yavuze, ivyo yasezeranye. Natwe tuzoba abahizi kumwe n'Imana. Amen. Gusumba uko byigeze kubaho mu bindi bihe. Ibyizigiro byacu mu bw'ubuntu bw'Imana ubwaduhawe muri Yesu Kristo, ubwatugaragariye muri Yesu Kristo umwami wacu. Turafise ubushizi bw'amanga, dufise ijambo ry'ubuvugishwa, kandi twama tubivuga dushimika hano. Ese ingene bihambaye, ingene ubutumwa bwa mwene Data Branham bwari buhambaye kugira ngo dushobore gushiraho itandukanizo.
porter un jugement spirituel maze sur les choses. tuzane urubanza rw'impwemu Spirituel n'est mu pas bintu celui qui kuko umuntu se w'impwemu pense spirituel, si wa wundi yibaza ngo ni mais umunyempwemu celui ariko qui ni wa wundi l'esprit de Dieu kubw'impwemu w'imana yakira by'ukuri ijambo ry'imana rihishuwe agashobora kuronka gutahura iby'impwemu kubwa mpwemu w'imana agatahuzwa ibyanditswe akaronka ijambo ry'imana par la grâce de Dieu kubw'ubuntu et qui a bw'imana le discernement et qui akaba afise ugusesa les fruits de l'esprit nuko impano zose za mpemu zama ziri zibohe mu ijambo ry'imana n'ivy'imana ikora byose bitegerezwa gutangwa bivuye mu byanditswe byera hano mu ijambo ry'intangamarara entendu quelque chose de très twumvise ikintu ciza cyane. Je veux pas toujours encore relire tout, vous savez. Singomba gusubira gusoma byose murabizi. Ce n'est pas en ce moment la meilleure des choses à faire, mais sico kintu ciza muri kino gihe ariko ijambo nk'iryo ugomba kuryakira n'umutima wawe wose. Mu Bikolosayi ba mbere 9 nico gituma natwe uhereye igihe twavyumvise tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu. Amen. Pas de toute la connaissance. Atari ukumenya ubumenyi canke bw'iwanje canke bw'ukugomba kwanje mu isi ivyo biruzuye. Amadini yose n'imigwi yose umwe wose uruzuye ubumenyi bwayo burarenza ahubwo buraseseka ariko hano haravugwa kugira ngo mushobore kuzuzwa ivyigomba ukumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu. Ahari ukugomba kwiwe haba hari n'ubwenge buzanywe na mpwemu wiwe atari ubwenge bwawe n'icyo ubwenge bwanje ariko ubwenge buzanywe na mpwemu yera n'ukumenya bizanywe na mpwemu yera kugira ngo hasohore kugira ngo mushobore kugenda kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu mu munezero muri byose mwama imbuto mu bikorwa byiza byose mugwizwa no kumenya Imana mu bushobozi mushobozwa n'ubwigomba. Mwene data yavuze umutumwa ngo mbega ubuzima bwawe burabereye ubutumwa bwiza aha ngo kugira mugende nk'uko igomba. Mbega ni igomba icyo ni ikibazo uko niko mu bwina bw'umutima wacu dukorwa. Hano haravugwa mugende nk'uko igomba muyihimbara mufise ivyamwa mu bikorwa byiza byose mugwizwa no kumenya Imana mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri ngo mwihangane bwose ntimurambigwe mubigirane umunezero mushime. Ibi ni ibyiyumviro byiza cyane. Hano kandi aravuga ngo mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco. Amen. 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 ninde yabidushoboje? Si wewe, si jewe. Dutegerezwa gushimira data wa twese we yadushoboje mu kidagi yaduhaye umugabane ngo tugire umugabane mu mwandu w'abera
wo mu muco. Amen. Yego turashobora kwinjira muri ibyo byiyumviro by'Imana. Yaradubohoye mu 13 yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amen. Amen. La puissance des ténèbres, le royaume des ténèbres, a une puissance et l'a exercée, mais Dieu burafise ubushobozi ariko buragerageza, ariko Imana yaratubohoye mw'ubwo bushobozi. Amen. Mu bwami bw'umwiza yaratubohoye, yaratujanye adushira mu bwami bwa mbere, yaratubohoye hamaca aratujana adushira mu bwami bw'umwana wiwe mukundwa. Natwe twarasohotse tuva ahantu tuca tujanwa tujana ahandi hantu. Amen. Ubutumwa bwiza tuza kubona kuno mugoroba cyangwa ubwo tugomba kuvuga ko kuno muri rino joro bufise ibyanditswe byinshi bo muri Yohana wa mbere ikigabane ca 4 mu by'ukuri umurongo wa 4 gusa. Yohana wa mbere ndaza guhera ku murongo wa mbere. Yohana wa mbere 4 umurongo wa 4. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tout. Abo nkunda ntimwemere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Badutse mu isi. Verset 2. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Iki abe ari cyo kibamenyesha impwemu w'Imana. Impwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana. Kandi impwemu yose c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. Kandi impwemu yose itatura Yesu Kristo icyo ntiba yavuye ku Mana, kandi iyo mpwemu iba ari iya Antikristo, iyo mwumvise kwizoza. Kandi n'ubu iramaze gushika mu isi. Hakurikira umurongo mwene data Branamu yisunze wa 4. Mweho murabava ku Mana bana bato, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Amen. Ça c'est le verset uyu n'umurongo que frère Branham wo mwene data Branham yakunze kuvuga muri buno butumwa no mu butumwa bwiza bwa Mariko ngo uri muri mwebwe, ngo uri muri mwebwe. Nagomba gusubira gusoma umurongo wa 4 muri Yohana 4 ngende gushika ku murongo wa 6. Mweho murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Amen. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ils sont du monde. Abo nabava mu isi. C'est pourquoi il parle d'un. Nico gituma bavuga ivy'isi. Ab'isi bakabumvira. Ab'isi bakabumvira. Tweho turabava ku Mana. Uzi Imana aratwumvira. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu. Utava ku Mana natwumvira. C'est par là. Ico nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Vraiment. Et celui de l'erreur. Et ça c'est aussi une parole. Iri naryo ni ijambo rikomeye cyane. Très riche, très profonde. Ririmwo ubutunzi bwinshi byimbika.
Chacun veut être de Dieu, n'est-ce pas? umwe wese aragomba kuba uw'Imana sivyo umwe wese aragomba Être auprès de Dieu dans la gloire. kuba ari imbere y'Imana mu bwiza Et tous pensent kandi bose être bakibwira en accord avec ngo barahuje n'ijambo ry'Imana et tous bose ne sont même pas en accord avec le voisin. badahuza mbere La n'umubanyi parole ou bien avec Dieu. none buhuza gute n'Imana hamwe n'ijambo ryayo ariko Notre Dieu, par sa grâce et seulement Imana par yacu sa grâce, itanga nous gusa a ubuntu donné la possibilité yaduhaye ubushobozi d'être accordé avec sa bwo parole. guhuza n'ijambo ryayo Et il n'y a pas longtemps, nta gihe gishize dans un magasin de musique, hariho ahantu mu mangazini y'imiziki nabonye ingene umuntu accorde, qui voulait accorder l'instrument, yagomba guhuza igikoresho yari afise akantu akoresha agakubitako hakumvikana ijwi maze nuko yagomba gutunganya icyo gikoresho ngo gitange umuziki uhuza ibyo narabibonye nije nabyiboneye kera igihe nari mu ishengero ry'ababatiste mu baririmbyi naho ntashobora kuririmba narabumviriza nkabona narabibona gutyo nyine umuntu yahuza amajwi ariko uwo muntu yari afise akantu gahuza amajwi mu biganza vyiwe hanyuma aragakoresha kugira ngo igikoresho gishobore guhuza amajwi byagomba yuko ako gakoresho gakora kuri icyo gikoresho natwe dutegerezwa guhuzwa neza neza tugakorakora nako n'ijambo ry'Imana ntushobora igikoresho bogiha guhuza amajwi utakoresheje ako kuma gakoresha guhuza amajwi n'uwo muntu agomba guhuzwa n'ijambo agomba guhuzwa agomba gukorakora nako n'uhuza umuntu n'ijambo haraheze kumbure ikanguro imyaka 100 ariko no munsi bisumba ibyariho imyaka 20 uno munsi birasumba ibyariho imyaka 10 uno munsi ni byose byose ijambo uhuza rero umuntu n'ijambo tugomba kubonana nawe tugakorakorana ko nawe umuntu ntaje ngo jewe ndafise impano y'umuziki birakwiye yuko habaho umuntu ahuza ashobora kuroranya Imana irafise inzira kandi ab'Imana bose bumva ijambo ry'Imana ntibumviriza insobanuro z'abantu ibyo jewe canke wowe ufise ugomba kuvuga ku ijambo ry'Imana canke ku Mana ibyo birumvikana hose ariko baza kumva ijambo ry'Imana mu nkomoko yaryo kenshi dukunze kubivuga benshi baravuga ku Mana ariko ninde Imana ubwiwe ishobora kubwira umwe wese aravuga ubutumwa umuvuga ubutumwa wese araza akavuga ubutumwa bw'Imana ku Mana ivyo agomba akavuga ku Mana ivyo agomba mw'ishengero ryose amashengero yidegembya bavuga Imana umwe wese aravuga Imana mu mugwi wose w'abasenga ikibazo ninde Imana ikoresha ngo ikubwire nanje mbari ninde Imana ishobora kumvikanisha ijwi ryayo rimanutse mu buryo rikiva ku ntebe y'Imana rimanuka nk'uko dukunze kubivuga amasengesho rimwe na rimwe yashobora gushika mu gicugu kera yagenda atumbereye ngo Mana nuduhe ijambo ryawe rikiva ku ntebe iri niyo yari intumbero y'amasengesho yose Mwami Mana uduhezagire nuko iyo Imana yahishura ijambo ryayo ikarimanura rivuye ku ntebe yayo abo bose bari basinze bakoze ibikorane ngo Imana ibahishura ijambo abo Elle n'était pas venue par leur canal, ça n'avait pas coulé par leur canal. kubera ijambo ritaba ryavuye mu mihora yabo ryaba rivuye mu kanwa Imana yaba yakoresheje canke yagenye
kugira ngo kubwo umunwa wowe Imana ishobore kutubwira. Uko niko bimeze, dutegezwa by'ukuri twese kugira ubushizi bw'amanga gutyo igifise agaciro, tumenye ikintu gitumbereye arico. Iyo ibintu byoza nk'uko ubigomba, nk'uko wowe ubigomba na jewe, haca haba ikibazo. Ariko nivyaza nk'uko Imana yabisezeranye, aho rero dutegerezwa kwizera tukakira. Murazi, iyo Imana yaba yafashe igiye ku ruhande bamwe bavuga ngo Mana utwishyurire, abandi ngo Mana utwishyurire. Mbega Imana yo kwishura nde? Ko umwe wese afise inzira yiwe agomba ko Imana ibana nawe? Oya, Imana ifise umugambi wayo, ifise inzira yayo. Nta kindi kintu ikora. Ibwa mbere ibanza guhishurira amabanga abavugishwa nayo abahanuzi. Kenshi dukunze kubivuga mu gihe cyo buvugishwa, insobanuro z'abantu ntaco zisubira kumara, ziba ari iz'ubusa. Amasengesho yose adahuje n'ijambo ry'Imana ntabahuje n'Imana, ntabahuje n'ivyo yasezeranye, n'amasengesho y'ubusa. Umwami yavuze iki muri Matayo, muri Mariko 15, ngo bansengera ubusa kuko bigisha amabwirizwa y'abantu bagatitura ijambo ry'Imana. Uwo wese atitura ijambo ry'Imana ntashobora kurorera yuko ububasha bw'Imana bugaragara. Arashobora gusenga uko agomba. Dutegerezwa gutahura mu nyonga y'Imana yuko yarungitse ijambo ryayo muri kino gihe cyacu, ijambo rirema ku bw'ubuntu bwayo kugira ngo atubwire. Rero reka tuze ku mirongo mikenza gucako nihuta. Mu by'ukuri uno munsi nagomba no kuba ndi hano, ariko henshi barankenera ngo mvuge ubutumwa bwiza hano ku rupapuro rw'umunani ngo uri muri mwebwe. Mu gihe ivyimburwa biriko birera, hakaba hariho abimbuzi bake, reka twinjireyo neza dutumbere, tugende ku kazi. Mu gihe hoba hakiriho umunyavyaha, birashoboka yuko hoba hariho umuntu kuno mugoroba yoshobora guhindura inzira ziwe burundu, agahindura ubuzima bwiwe kuno mugoroba, agahindura ubuzima bwiwe kugoroba. Nimba bitashoboye kuba muri kino gitondo, uno mugoroba ibitabo bishobora kuba vyo kugwago, vyoshobora kuba kuno mugoroba ibitabo bakavyugara. Nimuvyibuke, nimba bitabaye mu gitondo mwami mwivyibuka. Nta muntu azokongerwako. Igihe amazina yose y'abacunguwe azoba yamaze guhamagarwa, amazina yanditse mu gitabo. Nimwumve rero mwese ubu uwimugavye, imbere y'uko nsoma ivyanditswe, abo bose bazocungurwa. Imana yanditse amazina yabo imbere y'igihe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi, imbere y'uko isi n'ijuru binaremwe. Ni bangahe muri mwebwe babizi? Amen. Iki nico cari ikibazo. Ndizera yuko twese twabitahuye. Imana ntigengwa n'ibihe canke nuko umwanya, ariko yabigenye imbere y'uko haba isi n'ijuru, mu bihe bidashira. Igihe uwa nyuma yanditswe muri ico gitabo c'umwagazi azohamagarwa, ico gihe nta wundi azosubira guhamagarwa. Haranditswe kandi igihe uwa nyuma azosohoka, uwo izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi wamenye amaraso imbere y'uko wakerewe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Igihe uwo rero wa nyuma, iryo zina rya nyuma rizoba ricunguwe, rizoba ryaronse umwimenyerezo wo gucungurwa, igikorwa kiba kirangiye, acahaguruka agaca asaba abo yacunguye. Amen.
cela fait saigner ivyo notre cœur. birakomeretsa umutima wacu. Car si cela arrivait, Nimba byashobora gushika imyaka igihumbi pas un nk'uyu, seul ne serait racheté. nta muntu n'umwe yocungurwa, Personne ne peut être racheté à moins kandi nta muntu n'umwe yocungurwa kiretse yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Qui sont-ils? Ni bande? Je n'en sais rien. Ntabonzi. Personne d'autre. Nta muntu n'umwe abizi. Murabona, Imana yonyine niyo ibizi. J'ai cette confiance. Ndafise ubwo bushizi bw'amanga yuko izina ry'umwe wese muri twebwe riri muri ico gitabo. Si le mien y est, niba izina ry'iwanje ririyo, ndazi neza ntakekeranya yuko nzoba hariya ayi mu bwiza. Ici il s'agit hano de ce que le dernier soit nuko uwanyuma agomba guhamagarwa ngo asohoke agire umwimenyerezo w'ubuntu bw'Imana. Mwene data Branham hano aravuga ati ibyo yaba byoshitse mu myaka igihumbi inyuma, nta n'umwe yoshobora kuba yohamagarwa, kuko igihe c'ubuntu ku mahanga aurait été passé. shoba caramaze kurengana, ariko umwami azohamagara uwanyuma ngo asohoke muri ino minsi. Ku vyerekeye Leta Zunze za Amerika yaravuga ati iki gihugu ntikizokwihana mu buryo mpuzamakungu, kuko igihugu carazimiye, nta kindi gisigaye, hasigaye umuntu ku giti ciwe, kandi vuba vuba bizoba birangiye nimba bitararangira. Nimwandike neza ivyo bana bato, nimurabe nimba gushika ubu. Ibi nivyo mwene data Branham yavuze. Frère Branham qui l'a dit. Nimba atari mwene data Branham, ce n'est pas frère Branham qui l'a dit. Si mwene data Branham yavuze. Jusqu'à maintenant, ce que frère Branham a dit concernant cela. Et ça nous devons bien comprendre. C'est pas frère Branham. Tubitahure, si mwene data Branham n'umwami niwe yavuga, akoresha akanwa kiwe. Gushika ubu nimba ivyo navuze ari vyo canke atari vyo, icaha kizogwira gikure gushikaho umunsi ijuru rizoturika rikagwa ku isi. Isi izoshongeshwa n'ikibengebenge c'umuriro, hanyuma abacunguwe ntibazobakiri ngaho, bazoba bayitahukiye, bazoba bigira imbere y'igihe. Uko niko bizogenda. Ishengero mugeni, amen, imbere y'urubanza rizozamurwa. Ikinkora ko muri ubwo butumwa ngo uri muri mwebwe ni ikifadika yuko Imana icunga isezerano ryose ikagiyumvira ko ibyo yatanze. Turazi neza uburorero kubwo gusoma. Mwene data Branham yakoze uburorero bwinshi yatanze. Hano buravugwa nk'akarorero ku rupapuro rwa 18. Yari yagize umwimenyerezo mwiza cyane. Hano aravuga ati nari yarindiriye iminota mikeyi, nariko ndahaguruka igihe numvise ijwi mu buryo burongorotse riravuga, le créateur ndi umuremyi w'amajuru n'isi, ni jewe ndema umuyaga n'imvura. Hano haravugwa naciye nkura inkofero yanjye ndavuga nti oh Yehova ubwiza, mbega niwe uri hehe? Aca arishura ati ndi wa wundi yahagarika umuyaga mu kiyaga, ndi wa wundi yacecekesha imifunda y'ikiyaga, ni jewe naremye amajuru n'isi. Mbega si jewe nakubwiye ntinusabe imihare uyihamagara ibeho maze igaca ibaho?
Dieu, ndi imana. nous avons ce grand privilège, nous avons fait ce grand privilège, twarose ayo mahirwe menshi pas seulement d'entendre atari kumva gusa que Dieu, ko il y imana a 4000 ans d'ici, haraheze imyaka 2000 ou bien il y a 3, canke haraheze imyaka 2000 canke imyaka 3000 l'un des prophètes avait parlé. yabwiye umuhanuzi Nous umwe. avons le grand privilège Ariko dufise amahirwe menshi mu runganwe rwacu d'entendre un homme yo kumva umugabo qui a entendu la voix yumvise audible ijwi du créateur du ry'umuremyi ciel et de la terre, w'amajuru n'isi, tel que vous entendez ma voix maintenant. nk'uko muriko murumva ijwi ryanje uno munsi n'amatwi yanyu y'umubiri, atari mu mutima wiwe canke mu vyiyumviro vyiwe, La voix ariko ijwi ryaraje rirumvikana mu buryo bwumvikana. Aca ku nkofero yiwe aravuga ati, o Yehova uhambaye, mbega ni wewe? Aramwishura ati, ndi wa wundi yahagarika umuyaga mu kiyaga, ndi wa wundi yatururisha imipfunda mu kiyaga, ni jewe naremye amajuru n'isi. Mbega si jewe nakubwiye ngo nusabe imihare, nayo ishira iraba? Ndi Imana. Twoshobora kubaza tukabaza ikibazo, ariko ntitwateza kubikora, ariko birashoboka ko twobikora. Kubera iki? Imana yategekanije ivyo bintu. Kubera ko Imana yasubiye ku muhanuzi wiwe imushira ku ruhande mu ishamba, maze bukwi na bukwi ijwi ryiwe rica riramubwira mu buryo bwumvikana. Yabwiwe ngo vuga ico uvuga cose kica kiba. Nuvuga ikintu, umwami yaramwigishije. Mariko 11:22 na 23. Niba wabwira uwo musozi ngo nuve ngaho ugende mu kiyaga, nutakekeranya mu mutima wawe kwizera yuko ivyo uvuze biza kuba canke bishika, uzobona bisohora. Nutakekeranya mu mutima wawe ko biza gushika. Mwene data Branham yaciye abivuga, muravyibuka, ariko avuga ivyo, aravuga ati ivyo bica birashika, ko hariho umuhare waciye uboneka kuri rya shami ubu. Akiheza kuvuga, umuhare ucuraseruka aho yavuze ngube umwe inyuma w'uwundi, imihare itatu. Aca arahindukira aravuga ati, ubu rero nihabe uwundi muhare hariya kurajya amababi hajya hantu. Agiheza kuvuga ivyo, umuharo uraseruka. Mbega hari habaye iki? Imana yari yavuze. Kuko ari Imana yari yavuze, Imana yacunga ijambo ryayo irarisohoza. Ni Imana yamubwiye ngo abikore. Yari umuremyi w'amajuru n'isi. Imana yaravuze ngo umuco nube. Umuco ucurazwa. Imana iba ngo amazi yose ari munsi y'ijuru yegerane, habeho isi, bisha bigenda uko nyene. Imana iravuga ngo isi nitange ivyamwa, ibiti bitanga ivyamwa. Ivyo byose byashe bibuko nyene. Ico Imana ivuze cama gisohora. Ubu rero Imana iragomba ko mu kanwa kawe n'akanwa kanje ivuga, kandi rya jambo nyene, bwa bushobozi nyene bugomba kugaragara ku bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Mwene data Branham yarazi neza yuko
yarashoboye vrai de prononcer cela, n'ibyo kuvuga mais ibyo d'appeler cela ariko existence, guhamagara il ibyo ne ngo le pouvait bibeho pas. Mais c'est Dieu yishobora ariko qui est n'Imana capable ishoboye d'appeler à l'existence guhamagara ibintu ngo ce bibeho qu'il a promis de faire. ibyo yasezeranye gukora Et tout cela, kandi ibyo byose frère Branham mwene data l'a Branham pris en tant que fondement yabifashe nk'urufatiro pour ce petit verset. kuri uno murongo muto muri Yohana Verset 4 4. umurongo wa 4 Celui qui est ngo en vous uri muri mwebwe est plus grand que celui aruta qui est dans uri le muri monde. iyi si. Il voulait ici nous faire hano comprendre yagomba kudutahuza yuko Imana nye n'ububasha par la bwose foi kubwo en kwizera Jésus-Christ Yesu Kristo dans ton cœur mu mutima wawe no mu mutima wanje a habité, yarahabaye a pris sa demeure. yafasheyo Si iki nous kibanza sommes nimba la tente d'argile, la turi la que ihema mais le Dieu Tout-Puissant, rigayitse hano ku isi ry'ibumba Imana nye n'ububasha bwose ishoboye byose iri hose de la tente d'argile, si ihema ry'ibumba ariko ni wa wundi abayemwo yego et si vraiment nimba mu by'ukuri nous étions que une terre d'argile twifuza et yuko que le Dieu Tout-Puissant inzu habite dans cette y'ibumba case d'argile, igomba kuba muri ako kantu k'ibumba ce mwibagira ihema ry'ibumba muce mwibaza ku Mana nye n'ububasha ibaye mu iryo hema rigayitse yamanutse mu ihema mu muntu en qui beaucoup sont passés. mu ibintu byinshi benshi baraje bagarengana bakazunguza À umutwe celui-là, Dieu entre dans ariko son cœur et se révèle à lui. Viens à lui, se révèle à lui. aho Imana niho iza ikabaho ikihishura ikamurika umuco ikaba muri uwo mutima ikihishura Dans sa miséricorde à chacun d'eux. mu mbabazi ziwe ku umwe wese muri bo Nous serions passés à côté de beaucoup de personnes. twoca iruhande y'abantu benshi Des personnes en Abantu. qui Dieu, lui, ne serait pas passé. Nous serons Imana bo itorengana plusieurs personnes. tukarengana abantu benshi Aurait fait grâce. aho abo Imana yagiriye ubuntu abo Imana yemeye tukaca twibaza ibintu bitandukanye En comparaison à Dieu. ugereranije n'Imana hano À la page 21, ku rupapuro rwa 21 turasoma il a commencé à pleurer yatanguye après toutes ces kurira expériences. imbere y'imyimenyerezo Il a yose commencé à pleurer yatanguye et à kurira essuyer. Et ses larmes sont tombées sur amosozi yiwe les feuilles sèches. agwa Et puis j'entendis comme un bruit. ku mababi yumye ati numvise Le vent a chassé, la pluie et le soleil brillent. igihuhuta ndavuga nti mbega niki Ce clapotis. mbega ibyo byo nibiki Toc, toc. ngo numva ngo tok 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 ndaba ku isi Des larmes mbona qui amosozi ruisselaient sur mon visage yariko et arakoroka tombaient à travers ma mu barbe. maso yanje akagwa aciye ku bwanwa akagwa ku mababi Avait séché ay'Imana yari yamaze et qui kumisha était devant moi. yari imbere yanje Et qui était devant moi. yari imbere yanje J'étais appuyé ainsi. nuko niko nari meze nari niyegamiye igiti ikiganza canje ukuboko kwanje kumwe kuri hejuru Du fusil. ukundi gufise inkoho Je me tenais ainsi. uko niko nari mpagaze Oui, je me tenais ainsi. ego nuko nari meze Tenant la courroie du fusil. ukuboko kumwe gufise umugozi w'inkoho maze ndarira Si cela est que les choses auraient été autrement pour toi et pour moi, mbega ibintu yaba byo byari kumera gutyo kuri we nanje je pense mbega ni bande bashobora kwibaza inyuma y'imigisha myinshi y'Imana barasimbagirika bakitera hejuru ariko hano nta kintu kivuze nk'iki inyuma y'umwimenyerezo ukomeye w'Imana nta muntu yiterera hejuru ariko ibwina bwo mu muntu mu bugingo bwiwe burakogwako ndababwira umera nk'umuntu afashwe n'umuyaga nkuba comme un torchon qui est essoré. Et ce qui ressort, c'est que des larmes, umera nk'ikintu ikintu kivamo n'amosozi no gusenga mu nyongahimana nyuma y'iyo myimenyerezo yose là comme vous le voyez ici, nk'uko mubibona hano yararize et les larmes amosozi ont coulé araseseka sur les feuilles desséchées. aseseka ku mababi yumye
mbega niko byagenze kuri wowe niko byagenze byabaye bitandukanye kuri wowe na jewe nimba imana nyine ububasha bwose yari yatwihishuye natwe nk'uko mbega mwabonye ngo ndi umuremyi w'ijuru n'isi aravuga ni jewe nahagaritse umuyaga ni jewe nahagaritse imifunda n'amana Jehova yo mu isezerano rya kera ni Yesu wo mu isezerano rishasha amen mbega ukuri kwiza cyane imana ku bw'ubuntu bwayo yatwihishuriye nk'uko yagize yafashe isezerano rya kera n'isezerano rishasha ikaduhishurira ibintu byose ikatwugurura imitima haravugwa hano ngo yaratwihishuye mu budahangarwa kwayo nta muntu n'umwe yovuga ngo mwami nkorera iki canke kora kiriya wewe abazi imbere y'igihe icyo ategerezwa gukora aravuga ati mana simbereye kuba umukozi wawe nakoze amakosa menshi ariko sinabikoze ndabigomba mwami kandi wambereye mwiza cyane wambereye mwiza cyane wambereye mwiza cyane amaso yanje arahumiriza numva intambwe ku isi maze ndaba hejuru mbona impongo zitatu umwe kwa mwene data Evans iyindi ya mwene data Wood hari isuguru z'impongo zitatu murabona bakundwa tuje ku cigwa c'inkomezi icigwa c'inkomezi nawe ubwiwe yari yakoze ikintu kiramubwira ngo yego icyo nicyo narondera ati ndabona ko izo mpongo ziri hafi yanje ndavuga nti sinzokora ibyo nasezerana imana sinzobikora nta muntu n'umwe agomba kuzirasa maze ikintu kirambwira ngo ngize ibyo ziri hajya numva yuko umenga ni umuntu imana yabwiye dawidi yahaye sawuli murabizi ko yari mu ntoke za dawidi yohabu abwira dawidi ati ntumwice nguwo aho arambaraye dawidi arayishura ati imana indinde simbangurire ikiganza ko yasize amavuta izo mpongo zari hajya ziriko zirandaba ndibaza ntizishobora kuncika nta mahirwe zifise yo kuncika ziri ku metero 30 canke ahantu noteribuye ndiga hariho isuguru zitatu z'impongo ndavuga nti bishobora yari impongokazi ariko sinashoboye gufata inkoho yanje ndavuga nti ntabyo nashobora ndavuga nti nabisezerana imana sinzosubira kubikora nasezeye imana ko ntazosubira kubikora muravyibuka ingene umwami yari kankamiye igihe b'imana b'abadandaza bagiye guhiga babwira mwene data Branham ati gwenda uhige kuko urazi neza urabizi genda utuzaniye umwe wese akanyama umwe wese umuzanire impongo umwami aramukankamira aramubwira ati ntujane nabo guhiga kandi ibyo bintu ntubikore yari yasezera umwami ati nasezera imana ko ntazobikora kuko ntavyo bakeneye ubu rero imwe n'imana rero ciye ifata ayo mahirwe twebwe ntidushobora kubitahura ntitwobifata izo mpongo zitatu ziguma imbere yiwe zimuraba ndavuga nti wa mama mutoyo fata abo bana bawe niwigire ubuzima bwawe bwari mu ntoke zanje ariko nta kibi nza kukugirira nasezereye imana yuko ntazobikora iranyegera ndavuga nti nasezereye imana ko ntazobikora Elle s'approcha, elle me regarda. ikiranyegera irandaba uko zari zitatu murabona
Elle me regarda toutes trois zirandaba zose uko ari zitatu manger dans ma main. ku buryo zari kurya mu kiganza canje Manger dans ma main. zari kurya mu kiganza canje Puis le vent se mit à souffler. maze umuyaga ukitangura kuza kuri zo zica zirahindukira izo zitatu zica ziragenda buhoro zirangika ikwayo. Celui qui connaît un peu umuntu azi la forêt et le ishamba n'akanyama arazi neza ko ibyo bitoshoboka, particulièrement quand le vent souffle iyo umuyaga uhushe na cyane cyane ahantu haba hari agakoko kaca kamenya aho umuntu ari nawe ho ari ibirometero zigaca zigira maze ya mpongokazi ikiraza n'abana bayo yikiza kurya mu kiganza cyane nari kuyiha ibyo kurya ntibyoshoboka. Maze mu nyuma hano aca aravuga ati mama w'abo bana nufate abo bana bawe ugende usubire mu biti, mwari mu biganza byanje, ubuzima bwanyu bwari mu biganza byanje, nta kibi nza kubakorera, nasezera Imana yuko ntazabikora. Ndabandanya gusoma, hakurikiraho ikigwa gikomeye, murazi kuri jewe ni ikigwa gikomeye. Iminsi yose turagomba yuko Imana isohora amasezerano yayo, ikasohoza ibyo yasezeranye. Mbega natwe turiteguye gukora ibyo twasezeraniye umwami ngo dusohoze amasezerano yacu imbere yiwe, dukora ibyo byose twavuze? wowe wariteguye gusohoza byose byadusezeraniye. Ariko jewe meze gute? Cekeshe mvuga nti mwana nimba utakigezera ungirira imbabazi. Nuko twe turi abantu, ariko Imana ni Imana, iguma ku ijambo ryayo. Hano aravuga maze zica zigaruka ziza imbere yanje, ndavuga nti nimusubire mu ishamba, ubuzima bwanyu bwari mu biganza byanje, ariko ntimwari kunshika, nimwigire. Hacaba ikintu, maze ico gihe nyene hacaba ikintu, ijwi ryumvikana ciravuga rivuye mw'ijuru. Iryo juru ritarimwo igicu, ryasa n'ubururu, maze ijwi rirambwira, ko wibutse isezerano ryawe. Nivyo mu Kidagi, mu Congereza isezerano ni isezerano, ni isezerano nico kimwe. Nimba ngusezerano ikintu, icyo ni isezerano. Nimba ngusezerano ikintu, ni isezerano. Hari ijambo rimwe lors de la traduction, on peut dire quel mot atora ijambo tu t'es souvenu de ta promesse, ngo wibutse isezerano ryawe. Ntego mwami. Alors moi, ati rero acarisha ati nanje zo kwibuka ibyo nagusezeraniye, sinzoguheba, sinzokureka na rimwe. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que notre Seigneur nous a promis cela? Ntiyadusezeraniye mu Baheburayo 13 ngo sinzoguheba, sinzoguheba. Est-ce qu'il a pas mbega ntiyasezeranye ngo nzoba ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku mpero w'isi? Siko byanditswe muri Matayo. Iyi aha ni Imana nyene ububasha bwose, Imana nzima, ivuga ngo wewe wari wibutse isezerano, ibyo wasezeraniye. Ati nanje nzokwibuka ibyanje n'ibyo nagusezeraniye. Hanyuma aravuga ati sinzoguheba, sinzokureka na rimwe. Ubu rero harakurikira iryungane ryiza cyane ryiza, umutwaro ucuramba mu mutima, ucuramba ntiwigeze ugaruka uhereye. Mbega woguma kure burundu dans de tels moments. Muri ibyo bihe
lors d'une telle expérience, mu mwimenyerezo nk'uwo le plus grand des fardeaux, le plus lourd des fardeaux, umutwaro munini cyane ushobora kuva ku muntu a expérimenté la grâce wagiriwe umwimenyerezo w'ubuntu d'être ainsi, de venir ainsi dans la présence kuza mu nyonga h'Imana hatumbere bakundwa uno munsi dufise ubwo buntu nyene uko ayo mahirwe kubw'amaraso yamenetse y'umwagazi w'Imana kuza mu nyonga mbere h'Imana ishobore kutwibutsa yuko twamubwiye ibyo twamusezeraniye nawe ntazoshobora kureka gusohoza ibyo yasezeranye. Umunsi n'isaha ugomba gushika uwo Imana ijambo ry'Imana mu kanwa kawe no mu kanwa kanje riba ukuri rigasohozwa nk'ukuri mu gihe la leçon que frère Branham a reçue. Iyo niyo somo mwene data Branham yaronse. Mbese byaciye bishika ubwo nyene atari ngo genda ukwizera kwawe kwagukijije aho nyene ibyo yavuze byaciye bisohoye agiheza kuvuga ijambo ryiwe. Ibyo nibwo bugomba kuba ubukozi bwa nyuma buzogaragara mu ishengero mugeni uno munsi. Titubwira abagwayi ngo nimusubire inyuma, tubabwire ngo mwizere ko mwakize, ariko Imana izohagara ku ijambo ryayo nk'umuremyi w'ijuru n'isi qui nous a parlé, et qui nous a appelés, Amen. Qui nous a, par sa grâce, accordé cet enseignement. Pour atteindre un but avec nous, kugira ngo ishike ku ntumbero natwe ni ukuvuga umuhamagaro wo gusohoka ukurangiza ishengero umugeni kugira ngo atujane aduhuze n'ijambo ryiwe na muhemu wiwe n'umugambi w'agakiza kugira ngo ashobore kuduhezagira. Mbega byari iki hano? Umuntu yari yambaye impuzu zo guhiga. Ubutumwa bwiza bwakurikiye sinzi igihe bazobuhereza tukabubona, muzobona amasanamu abiri ya mwene data Branham n'umuhungu we Yosefu mu gihe abo bose uko ari babiri baduze ibiganza mu ijuru, umwami n'umuriro akamanuka, umuriro neza neza ukaboneka inyuma yabo ku gitandara. Mwene data Branham arabivuga mu butumwa bwiza. Iruhande twashizeho iyi sanamu aho mwene data Branham yari yambaye mu mpuzu z'abahinzi. Ntidukeneye kuza ku Mana dufise ikaruvati n'ikositimu, ariko dufise umutima uciye bugufi na mpemu ujanjaguritse. Ivyo ni vy'Imana idasuzugura. Ntaraba ku mpuzu zawe n'impuzu zanje, araba mu mutima wawe no mu mutima wanje. Mbega kuno mugoroba twizeye ijambo ryiwe, mbe turashobora kuvuga tuti Mwami turakwizigiye, uri wa wundi ejo uno munsi ni kuri ibihe bidashira. We ari muri mwebwe, uri muri mwebwe n'umunyenkomezi usumba uri mu bisi. Kandi hano mu kwizera turashobora gufata ivyo, tukizera ivyo, tukamenya neza yuko ijambo ry'Imana ari ijambo rirema, ko Imana ari umuremyi, kandi ko ubushobozi bwose bw'umwansi bugomba guca munsi, kuba munsi y'ijambo ry'Imana. Umwami wenyene niwe mwami wenyene. Hari umwami umwe, kandi iyo ni Imana nyene ububasha bwose, umuremyi w'ijuru n'isi. We niwe dushobora kwizigira gusa, tukarorera ko aduha byose, kuko arashoboye gukora ibintu byose. Hano mwene data Branham arashimika akavuga ati kumwe n'ibyo turongera turangize
Si seulement nous pouvions recevoir yaba cette gusa vérité, twashobora kuronka kuno kuri, si un instant seulement yaba mu nous kanya pouvions gusa nous rendre twashobora compte de ce kumenya que signifie neza cette icyo parole. bisobanura iryo jambo, Celui nguri ce que cette écriture icyo iki signifie. cyanditswe gisobanura. Si seulement par le Saint-Esprit Yaba gusa mpemu yera adushoboje tugahishurirwa kino cyanditswe, ce que cette écriture icyo kino cyanditswe gisobanura. Celui nguri uri muri mwebwe est plus fort en allemand, est plus n'umunyenkomezi fort mu que celui qui kidage est dans le monde. niwe afise inkomezi gusumba uri mu isi, kandi uw'inkomezi nyinshi afise ububasha, Et c'est lui qui revendique le chant niwe aza de gusaba combattre. C'est le plus fort. niwe mu ntambara niwe ari Ici, umunyenkomezi. il est dit que Hano haravugwa celui ngo qui est en vous uri muri mwebwe, est amen, plus grand n'umukuru arahambaye afite que ububasha celui qui gusumba est dans le monde. uri mu isi. La Amen. question Ikibazo est la suivante. Ni iki Si gikurikira. nous pouvions seulement yaba recevoir gusa cette twashobora vérité, kwakira si kuno un instant kuri, nous pouvions akanya gusa gato twashobora gutahura icyo gisobanura kino seulement cyanditswe, de la lire gusa kugisoma et de fermer la Bible, ugaca wugara bibiliya ntibihagije, mais de ariko s'approfondir. ukinjiramwo ukabishingura mu mutima wawe ukavuga uti mwana ni gute none iki cyanditswe nugikoresha gute mu buzima, Très personnellement, mbega jewe par cette prédication, kubw'ubwo butumwa bwiza nk'ishengero ugomba kutubwira iki, aha uragomba kutubarira iki de cette leçon puissante. muri kino cigwa c'ububasha. Turabona yuko umwami N'est-ce pas, by'ukuri en relation avec ces deux versets-là, mu bijanye n'ino mirongo de ibiri, Marc 11, umwe muri Mariko verset 11 22, mirongo verset ibiri 22, na kabiri na mirongo ibiri na comme je l'ai dit gatatu tout à l'heure, nk'uko nabisomye mu kanya gashize, et 1 Jean 4, verset 4. na Yohana Et puis, wa ici, mbere 1 Jean kane 4, verset 4. ku murongo wa Ces kane. deux versets-là, le Iyo Seigneur les a mirongo relis. ibiri yasubiye kuyisoma, umwami yarayifatanije. Iyo mirongo ibiri mwene data Branham Ces expériences niho yashingiye imyimenyerezo yiwe yavuze muri buno butumwa bwiza. Yumvise ijwi ryumvikana ry'Imana nyir'ububasha bwose ryamubwiye ngo ndi Yehova, ndi Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana nyir'ububasha bwose. Imana n'a pas besoin de parler avec toi et avec moi. ntikeneye kukubwira wowe na jewe n'ijwi ryumvikana. A parlé avec toi et avec yavuganye nawe ivugana nanje la bouche mu kanwa k'uwo yabariye. Amen. Kandi ijambo ry'Imana ni rizima, kandi ijambo ry'Imana ni ry'ububasha, ryama rigira igikorwa mu mitima yacu, nk'uko twabisomye hano kuwa gatatu mu muhanuzi Yesaya. Ijambo ryiza cyane, haranditswe ngo ijambo ryanje rivuye mu kanwa kanje, iryasohotse mu kanwa kanje ntirizongarukako ubusa, rizosohoza icyo naritumye gukora, kandi rizosohoza ibyo ngomba, kuko atari ibyo twe twagombye ariko ibyo Imana yagombye. Imana iruha ijambo ryayo kugira ngo itwinjize mu mugambi wayo w'agakiza. Imana iduhishurira ijambo ryayo kugira ngo dushobore kumenya ibyo igomba, maze hanyuma igomba gusohoza ijambo ryayo ikarigaragaza mu bushobozi bwayo, kuko iryo jambo rirarema, rirakiza, rirabohora, rikiza indwara. Ibyo turabyizera n'umutima wacu wose. Si twebwe dufite icyo twokora, ariko ni ijambo ry'Imana niryo rizosohoza ibyo yagombye byose, niryo rizokora ibyo yaritumye gukora. Niyaba twashobora gukora ikintu twebwe uguhera twoca duzinga amasakoshi tukigira. Imana yarungitse ijambo ryayo, ijambo ryayo ntirizosubira kubuya. N'ijambo ry'Imana ntirishobora kureka gukora icyo yaritumye gukora, ritegerezwa gukora icyo Imana yagombye. Kubera iki mwene data Branham muri buno butumwa bwiza avuga ati iki cyanditswe naragihunga nama ndakireka iyo myaka yose, sinari kwigere ndakivuga ko ubutumwa bwiza.
ariko cyari kuba iki umutwe w'ijambo mwiza wo kuvuga ko ubutumwa bwiza, ariko uwo murongo yari yamye awusimba. Igihe cy'Imana kigeze, iyi saha igeze, umwami by'ukuri yamugabishije kuri icyo cyanditswe, imuha icyo kigwa, maze gutyo umukuku wose wahamagawe ngo usohoke muri kino gihe yaduhaye icyo kigwa n'uwo mwimenyerezo. Yaravuze ati, kuko wibutse ibyo wasezeraniye, nanjye nzokwibuka ibyo nagusezeraniye. Mbega ibyo si byiza cyane? Twebwe nk'abantu turaririmba iyo ndirimbo ngo turayibagira, turabanyantege, ariko Imana ni nyabushobozi, ni nyenkomezi, ni Imana y'ububasha bwose. Uri muri mwebwe ni umunyenkomezi, arahambaye gusumba uri mu bisi. Turagomba kurangiza na kino cyanditswe hano, turangize nuno murongo. Yaba gusa twashobora kwakira uko kuri, yaba akanya gusa gatoya, nous pouvions nous rendre compte de ce que signifie parole. Iri jambo, celui qui est en vous est plus grand, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors nous comprendrions que l'adversaire devant toi et moi imbere yawe nanje atogira ntitwogira niyo tugira ubwoba twebwe, ariko nimba Kristo by'ukuri abaye muri wewe akaba no muri jewe, Kristo abaye muri twebwe, nk'uko Dawidi yashobora kuvuga ngo uje kungwanya n'icumu n'inkinzo, ariko jewe nje mu izina ry'umwami. Imana yari yamurungitse, yari kumwe nawe, kandi yarongoye ibyumviro byiwe n'umutima wiwe n'ibyakora byose irarongora. Uko niko nizeye yuko cyo kimwe uko bizosohora natwe. Ndabyizera kubwiwe, ndabyizeye n'umutima wanje wose yuko Imana nyene ububasha bwose izoheraheza igikorwa cyayo muri no minsi, kandi ndizeye n'umutima wanje wose kwishengera umugeni atari abantu ngaho babakene, aho umwe wese akora icyo agombye, sakajagari, umwe wese akora icyo agombye. Ishengero umugeni riratunganijwe mu busi bw'uburongozi bwa Mpwemu Yera, rirabandanya rije imbere munsi y'uburongozi bw'ijambo ryahishuwe, ririhangana gushikaho Imana izo kwigaragaza, izo kwerekana, kuko ni amasezerano Imana yatanze. Tukazoshikama kuri ayo masezerano, tuzi yuko Imana izosohoza ibyo yasezeranye byose. Mbere n'umutima uremerewe uraremurukwa, n'umutima wiraburaniwe uranezererwa mu nyunga y'Imana, kumenya yuko ijambo ryayo ritashobora gusubira kuri we ridakoze ibyo yaritumye, ritaranguye imigambi yiwe. Yego ibyiyumviro byiwe n'iby'ibyina birarengeye ibyiyumviro byacu n'ibyo twe twoshobora kwibaza. Imana n'umwizigirwa, arishura, nanjye ubwanje nzokwibuka isezerano ryacu, sinzokwigera nguheba na rimwe, kandi sinzokureka. Umutwaro ucuva mu mutima wanje, ntiwigeze usubira kugaruka uhereye icyo gihe, ntuzokwigere usubira kugaruka. Imana inshoboze uwo munsi aho umutwaro wanje uzokurwaho ugatagwa ukamvako, aho dushobora kubana dutera imbere tutakiremeye mu kwizera n'Imana yacu, kuko turi mu ntsinzi. Nubwo umwansi yo kwitambika mu nzira umuhizi w'igorogota, umwami ari muri twebwe
aho rero icyo Car celui qui gihe est en nous est plus uri fort muri que celui qui est en nous. twebwe Car ni la foi umunyenkomezi gusumba uri mu isi kuko ku igorogota umwami wacu yesu kirisito yaratsinze urupfu yatsinze umugwanizi yatsinze ikuzimu byose byaraneshejwe uwatsinze ibyo byose ari mu mutima wawe atuye mu mutima wanjye nihashimwe izina ryiwe ryera ry'ubwiza amen amen Levons-nous amen pour la turahaguruka twese hamwe dusenge dushimire imana Père Céleste, nous te remercions data wo mu ijuru turagushimiye ta sainte et précieuse parole ijambo ryawe que nous ryera pouvons écouter. iryo dushoboye gusubira kumva kuno mugoroba Tu nous as préparé une nourriture waduteguriye ibyo kurya mwami turazi yuko que nous serons vainqueurs avec toi. tuzoba abahizi abanesheje kumwe nawe amasezerano ayo watanze wahaye ubwoko bwawe Tu mwami les accompliras uzayasohoza en ton temps, ô mu Dieu. gihe cyawe o mana wibuka amasezerano yawe wibuka ijambo ryawe Tu t'es souvenu waributse waratwibutse natwe ntiwaturenganye ariko waratwakiriye waraturondeye waratubonye turagusenga mwami turashima turagusenga turashima izina ryawe mwami turagomba kuba hafi cyane yawe no kuno mugoroba tuze hafi cyane twegere umutima wawe udufate burundu tubane nawe mwami tujane nawe mu nyonga hawe ube kumwe natwe turagomba gushikama kuguma turabizigirwa tugumane nawe turagushima turashyira hejuru izina ryawe turavuze turakoze ndanezerewe ku byo twumvise ndakuzaniye ibyubahiro haleluya turagusenga turanezerewe kubw'ijambo ryiza cyane iyo twashoboye kumva mwami ese ingene ari byiza cyane ingene watubwiye neza cyane ukoresheje umukozi wawe mu buryo bwiza cyane kuno mugoroba watubwirije turagushimiye kuko wavuganye natwe kuno mugoroba wavuganye n'umusabye wawe watubwiye uduhaye amasezerano uduhishura kugomba kwawe utwereka ibyo ugomba gukorana natwe ibyo wigeneye gukora ibyo ugomba gukora turagomba kugushima tugushyire hejuru mwana mu izina ryawe ryera rya yesu amen 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 turicara kumbure turimbe indirimbo hamwe mbere yo kurangiza kino gikorana kumbure 680 plus proche de toi nkube hafi je crois que nous le voulons tous twese turagomba kuba hafi yiwe 680 plus proche de toi. nkube hafi Brise-moi. umenagure unjajagure nk'uko wakoreye Yakobo hariya dans ce lieu de repos. muri kino kibanza cyo kuruhuka Pour repos qu'une pierre. nk'ukuruhuka kw'ibuye Que cela soit mon seul désir sur terre. iyo ibe inyota yanje hano ku isi mube hafi mana Plus proche de mube toi. hafi mwami
Même si mon chemin est difficile ici, nta inzira yanje yoba igoye hano le seul désir de ma vie, inyota c'est y'ubugingo d'être plus bwanje proche de toi. ni ukuba hafi yawe Plus proche de toi, mbe mon hafi Dieu. cyane yawe mana yanje Plus proche de toi. mbe hafi cyane yawe